Mumateka y'isi habaye abakinyi beza benshi aba bazwiho kugira umwihariko haba uko bakina. Aba bakinyi kandi bagize ivyo bashikako kuruta abandi uhereye kuri Franz Beckenbauer, Ronaldinho, Andres Iniesta, Zinedine Zidane, Ronaldo n'abandi banditse amateka muri ruhago. Uyu munsi tugaruka ku bakinyi batanu beza bibihe vyose kuri uno mubumbe w'isi. Muri kumwe nanje amigo Amin Chaga. Ikaze aha ni kuri Sky Media. Mu kibanza cya gatanu turasanga Johan Cruyff. Hendrik Johan Cruyff yavutse itariki 25 ukwezi kwa kane 1947 ni muri Pays-Bas. Yari umukinyi mwiza wo muri Pays-Bas yabigize umwuga. Nkuko bivugwa, Cruyff yabaye umukinyi mwiza w'ibihe vyose muri Pays-Bas. Uyu yatwaye Ballon d'Or inshuro 3. Aha hari mu 71, mu 73 no mu 74. John Cruyff yarazweho ubushobozi bwo gushobora gukina ibibanza vyose vyo mu kibuga, ivyo bita total football. Mu 1974 John Cruyff yatahukanye igikombe c'isi atsinze ibitsindo bitatu. Iyo Coupe du Monde nyene Cruyff yahawe igihembo cha Adidas Golden Ball nk'umukinyi yigenjeje neza. Mu 76 yatahukanye igikombe cha Europa. Cruyff yanse gusubira gukina mu gikombe c'isi cha 78 kumvo zuko umuryango warahatse gushimutirwa i Barcelone. Mu migwi yaciyemwo Cruyff yatanguranye n'umugwi wa Ajax aho yatwaye ibikombe 8 vya Eredivisie championnat yo muri Pays-Bas, atwara Europa 3 mu nkino 329 yakinye muri Ajax. Yatsinze ibitego 257, atanga assist zirenga 170. Mu 73 Cruyff yimukiye mu mugwi wa Barcelone. Aha yashitse afasha iyi ekipe gutwara La Liga ari hagishika muri uwo mugwi, ndetse no muri uwo mwaka nyene yatahukanye Ballon d'Or. Mu nkino 180 yakinye muri Barcelona yatsinze ibitego 60 ndetse atanga assist 83. Mu 84 Cruyff yarakukurutse ndetse acaba manager wa ekipe ya Ajax. Mu 1999 yatowe nk'umukinyi w'ikinyejana akurikira Pele, ndetse anayobora n'ishami rya FIFA riraba ivy'amateka n'ibiharuro, International Federation of Football History and Statistics. Yatowe kandi nk'umukinyi wa ekipe y'isi w'ikinyejana ca 20, the World Team of the Century. Aha hari mu 1998, ndetse na FIFA World Cup Dream Team. Aha hari mu 2002. Mu 2004 Cruyff yashizwe ku rutonde rwa FIFA rw'abakijana b'ibihangange bakiriho, FIFA 100 list of the world's greatest living player. Cruyff yitavye Imana itariki 24 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2016. Ku mwanya wa kane turasanga Diego Maradona. Maradona yavutse itariki 30 z'ukwezi kwa 10 1960 muri Argentine. Uyu mukinyi w'imbere yambara nimero 10. Maradona yarazwiho gutanga pasi nziza, amacenga menshi mu kibuga, ndetse no kugira kontrole y'umupira iteye ubwoba. Mu 82 Maradona yaciye agahigo ko kuba umukinyi aguzwe amahera menshi, world record transfer fees. Aha yaguzwe miliyoni 5 z'amayero kuri transfer yiwe yerekeza muri Barcelona. Sivyo gusa, yongeye guca akagahigo mu 84 agiye muri Napoli aho yaguzwe miliyoni 6 n'ibihumbi 900 vy'amayero. Yakiniye Barcelona, Napoli, Sevilla na News Old Boy. Muri Napoli yatahukanye ibikombe 2. Maradona yakinye mu gikombe c'isi inshuro 4 harimo n'ico mu 86 cyabereye muri Mexico. Aha yatahukanye itsinzi, ico gihe batsinze Ubudage muri finale. Muri Coupe du Monde nyene Maradona yatsindiye igihembo cha Adidas Golden Ball nk'umukinyi yigenjeje neza. Ikindi cyamugize cyamamare, Maradona yatsinze ibitsindo 2 muri iyo Coupe du Monde nyene. Aha hari muri quart de finale
finali atsinze Ubwongereza. Igitsindo ca mbere bagihaye akazina ka A Hand of God, mu gihe icya kabiri cyahawe akazina k'igitsindo c'ikinyejana Goal of the Century, bitewe nuko yacenze abakinyi benshi metero 60 akuye umupira inyuma mpaka atsinda igitego. Maradona yabaye kocha w'ekipe y'igihugu ya Argentine muri 2008 ndetse anabashikana no mu gikombe cy'isi cya 2010 muri South Africa. Maradona yagiye aba umutoza w'amakipe menshi nka Al Wasa'i yo muri Dubai n'izindi. Maradona yapfuye itariki 25 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2020. Ku mwanya wa gatatu mu bakinyi beza bibihe vyose turasanga Pele. Edson Arantes do Nascimento yamenyekanye ku kazina ka Pele, ni umunya-Brazil yavutse itariki 23 z'ukwicumi 1940. Pele yabaye umwe mu bakinyi bagize 6 mu kinyejana ca 20. Pele yatanguye gukinira ikipe y'igihugu ca Brazil ku myaka 16. Yatwaye ibikombe vy'isi inshuro 3 mu 56, mu 62 no mu 70. Aho yaraciye agahigo ko kugeza n'ubu atamukinyi n'umwe aratwara ibikombe 3 vy'isi. Pele yabaye umukinyi yakinye mu gikombe cy'isi afise imyaka mike, kuko yakinye igikombe cy'isi afise imyaka 17. Yahawe n'akandi kazina ko buhizi ka Orei, bisigura umwami. Pele kandi mu 1992 yakiniye Brazil yatsinze ibitsindo 77. Ivyamugize umukinyi wa mbere yari atsinze ibitsindo vyinshi mu myaka 15 yakurikiyeho. Mu mugwi wa Santos Football Club wo muri Brazil yakinira, Pele yatsinze ibitsindo 643 mu nkino 659. Yashikanye uwo mugwi wa Santos ku ntsinzi y'igikombe ca Copa Libertadores cyo mu mwaka wa 62 no mu mwaka wa 63. Pele niwe yatumye habaho akazina ka Beautiful Game, kuko mu mikino yakina umupira ushimishije. Mu gihe ciwe Pele niwe mukinyi yahembwa amahera menshi muri football. Yasezeye ikibuga mu 77. Yagizwe intwari y'igihugu ca Brazil bitewe n'ivyo yagezeko muri football. Amateka yakoreye mu gikombe cy'isi ca 58 yamugize umwirabure w'umustar kw'isi. Edson Arantes do Nascimento yamenyekanye nka Pele yapfuye itariki 29 z'ukwa 12 2022. Aha ni kuri Sky Media turiko turaganira ku ngingo y'abakinyi beza batanu isi yakagize kuva yakabaho. Ku mwanya wa kabiri turasanga Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, yavutse itariki 5 z'ukwezi kwa 2 mu 1985. Aha ni muri Portugal, ni umwe mu bakinyi beza bibihe vyose. Cristiano Ronaldo amaze gutwara Ballon d'Or 5, yabaye UEFA Men's Player of the Year inshuro 3. Ronaldo afise agahigo ko kuba umukinyi yigaragaje cyane mu Champions League. Mu nkino 183 yakinye yatsinze ibitego 140, atanga assist 42. Yatsindiye ikipe yiwe ya Portugal ibitsindo 128 mu nkino 205. Ni umwe mu bakinyi bake bamaze kugaragara cyane mu nkino nyinshi, kuko amaze gukina izirenga 1200. Atsinda ibitego birenga 850 haba mu makipe asanzwe no muri ekipe y'igihugu. Yatanguye urugendo rwiwe rwa football muri Sporting Club muri Portugal, aho yavuye yerekeza muri Manchester United muri 2003. Yatahukanye FA Cup kuri season yiwe ya mbere agishika muri Madrid, ndetse atahukana na Premier League gatatu yikurikiranya. Yatwaye Champions League na FIFA Club World Cup. Ku myaka 23 yatahukanye Ballon d'Or yiwe ya mbere. Muri 2009 yabaye umukinyi yaguzwe amahera menshi, aho yaja muri Real Madrid miliyoni 90 z'amayero. Muri Real Madrid yatahukanye Champions League 4, yatwaye Ballon d'Or yikurikiranya muri 2013 no muri 2014, ndetse yongera kubisubira muri 2016 no muri 2017. Yabaye umukinyi w'ibihe byose, yinjije ibitsindo vyinshi. Nkuko twabibabwiye, muri Real Madrid yatahukanye Champions League inshuro 4, atwara La Liga inshuro 2, atwara Copa del Rey inshuro 2, yatwaye Super Cup inshuro 2, atwara na World Cup Club inshuro 3.
muri 2018 yasinyiye gukinira Juventus kuri transfer ya miliyoni 100 z'amayero. Muri Juventus yatwaye ibikombe bibiri vya Italia Serie A, atwara Super Coppa Italia inshuro zibiri na Coppa Italia inshuro imwe. Muri 2021 yongeye gusinya muri Manchester United akina sezo imwe, aca yerekeza muri Al Nassr mu mwaka wa 2023. Muri kariyeri ya Ronaldo yatahukanye ubushimwe bwinshi atawo buvuga. Ibi byamugize umwe mu bakinyi beza bibihe byose. Ku mwanya wa mbere turahasanga Lionel Messi. Lionel Andres Messi yavutse itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu mu 87 muri Argentine. Messi afatwa nk'umukinyi w'ibihe byose. Uyu munya-Argentine afise agahego ko gutwara Ballon d'Or 8, European Golden Shoes 6, yagizwe umukinyi mwiza w'isi inshuro 8 na FIFA. Hafi igice cyose ciwe yakimaze muri Barcelona, aho yatahukanye ibikombe 10 vya La Liga, ibikombe 7 vya Copa del Rey, atwara na UEFA Champions League inshuro 4. Muri equipe nationale yatwaye igikombe cya Copa America mu mwaka wa 2021. Mu mwaka wakurikiyeho atwara igikombe c'isi. Niwe mukinyi yatsinze ibitego vyinshi muri La Liga birenga 174, harimo hat-trick 36. Muri La Liga nyene no muri UEFA Champions League yatsinze hat-trick inshuro 8. Yatanze assist gusumba abandi muri La Liga zirenga 192. Messi amaze gutsinda ibitsindo birenga 800. Yavuye muri Argentine ku myaka 13 yinjira i Barcelona muri Espagne. Ku myaka 22 Messi yatwaye Ballon d'Or yiwe ya mbere. Yatwaye Ballon d'Or inshuro 4 yikurikiranya. Messi yabaye umukinyi wa Barcelona w'ibihe byose, yinjije ibitsindo byinshi. Barcelona's all-time top scorer. Muri 2021 Messi yavuye muri Barcelona asinya amasezerano na Paris Saint-Germain. Iyi equipe ya PSG ayikinira sezo zibiri ndetse anatwara igikombe cha Ligue 1 yo mu Bufaransa inshuro zibiri. Mu kwezi kw'indwi mu 2023 Messi yiyunze na Inter Miami yo muri Amerika, ndetse uwo mwaka nyene ashikira gutwara igikombe cha Ligue Cup. Amateka n'ubushimwe bwa Messi ntawo binoza ngo abimare, ariko ico womenya nuko Messi aza ku rutonde rwa mbere mu bakinyi bibihe byose isi yigeze igira. Mwari kumwe nanje amigo Amin Chaga. Aha ni kuri Sky Media. Nimba hari ikiyumviro canke intererano yariyo yose y'ikiganiro wifuza ko tuzokuganiriza ko kubukurikira, twandikire muri commentaire. Bye bye.